Mon kirundi bavuga c'est qu'ils sont dans la rue, laisse dans la rue. Murakoze. I say come my baby, give me your lover, and I will give you my lover. I say come my baby, give me your lover, and I will give you my lover. Ndaryohewe cyane kugaruka ngaha mbona abantu baberewe cyane mwese muraberewe. Now is it a bodies yeah. Mubibona gusa. Yeah, no. Yo, nagucirwa pirato wanya wanje watwaye nari ngwe fatele ngiyo na lengi. Yo. Nagutantaranta rento genda shwi nona nyibutse ko ntera amafamfa nka telenovela sound sofa like a vuvuzela. DJ Pro turakora mukije kwanza. Ni sawa mtamu. Umeze neza? Turashima. Usimengo nta Giswahili uzi neza. Oya ufenda kizi muga je most of the time nkuna kuvuga interviews zanje mu Giswahili. Kuba je mfise fan base nini ya y'abantu bavuga Giswahili. Usanga abari muri Tanzania, abari hanze y'igihugu ni benshi. Yego mbega ni platform show music awards mbega ino nteguro yari yifashe gute mbega byo byari byoroshe cyangwa byo byari bigumye cyane. En fait kwanza nishukuru Mungu kwa aniwezesha, alinipa nafasi ya kufikiria kitu na kuweza kupata nguvu ya kufanya hichi kitu. Nilispend hela nyingi bro, nilispend hela nyingi zaidi ya milioni 10 na kitu kwa ajili ya kuandaa hii tukio. Lakini nashukuru Mungu mpaka leo tukio limeenda vizuri na tumemaliza vizuri, nashukuru Mungu. Yeah. Yego ni DJ Pro tubwira yuko ino nteguro yamutwaye miliyoni 10 zirenga mbega DJ Pro abaririmbyi baritabiye zino award nkuko bikwiye. Yeah. Bose bashitse nga nadhani umeona kila msanii kuna msanii ambaye alikosa, wote walikuja hapa na ambaye kufika alituma mtu wake kwa ajili ya kumserukira. Ya mbega zino award zatanzwe kuri no munsi ziba zifise valeur ingana gute ko numva abaririmbyi amwe bavuga ko bashobora kuzigurisha mbega ziba zihagaze gute ku buryo bwabo bashobora kuzigurisha? Ziko expensive sana, ziko expensive. Sababu ukiangalia award moja siwezi kusema gharama yake ni ngapi, lakini zilikuwa na bei sana. Kutokana na sababu ni vitu ambavyo tulivinunua Canada, vitoka Canada vikaja Burundi. Ya DJ Pro reka tugushimire twongera tunagukeza kumbure kino gikorwa si cy'abantu bose bashobora gukora, reka tugushimire DJ Pro. Murakoze cyane. Mugira ibihe byiza. Merci beaucoup. Bakunzi ba Flip GTV twongeye guhura n'umwe mu manager cyane abagwiza tunga Gentrino cyane umusani Gentrino bivuga ko bamaze imyaka irenga 10 mu muziki kandi benshi baramuzi cyane cyane aba legend abantu bakera benshi baramuzi DJ Trino Gentrino turakora mu kije bro. Ego nanje ndakura mu kije boss. Umeze neza? Ego bon vraiment. Mbega ni platform show music award zino award zatanzwe no munsi mbe wabibonye gute wabyakiriye gute wewe? Je vraiment izi award zino munsi nazakiriye neza, mbona ari amawadi yaje gutera intambwe cyangwa ze guteza imbere umuziki ndundi kuko uravye neza umuziki ndundi amawadi menshi usanga kenshi harimo utuntu nyene nk'utunenge, ariko ubonye platform show award uravye neza n'amawadi zatanzwe no munsi n'amawadi ziri professional n'amawadi zimeze neza, ubona nene koko umuntu ashobora gutanga award akayere ku muntu akavuga uti uno munsi vraiment bamaye award iri professional. Bisigura ko award z'uno munsi ari award zifisa agaciro kanini yasa cyane gose boss ya mbega Gentrino nkuko wavyihweje benshi ngaha mbega akanyamuneza ko bakari kenshi ku baririmbyi cyane benshi bataronsa award kumbure ngira ntibari bamerewe neza, wabibonye gute kumbure abataronsa uyu mwaka barashaka kuzoronka umwaka uza? Erega umviriza abantu bashobora gupanga amakategori cyangwa abantu bagapanga amanominees kugira ngo abantu bose bace baronka. Ico nico kibazo twamwe duhura naco mu gutanga amaward. Usanga umuntu iyo yateguye award ashanga gutanga amaward ku bantu bose yashigire no mwabura. Yes, ariko twebwe no vuga bon platform show music award 2021
naho bapanga nominees ari 6 personnes umwe yategeza gutsinda gusa nuko amba award zose z'amazibeze uravye amagram uraba ama BET uraba za Afrima uraba iyo bapanze dufase n'abantu 10 muri category canke abantu 10 bari muri nominees umuntu umwe ni ashobora gutsinda gusa kandi uravye n'abantu basinze nyene ubona ko babikwiriye vraiment yeah. La bosi iko na tuzo. Fadhili bosi. Natasha la Noma, Natasha la Bamba. Tulikuwa tunalia kwamba tusapoti kumbe wasanii wenzetu ndio kutusapoti sisi. Ni kitu ambacho nilikuwa sitegemei, ni kama surprise kwangu. La bosi. Merci sana. Natalea kufanya kitu hichi. Ni kitu ambacho nimejitolea. Utafanya kwa ajili ya Burundi na muziki wa Burundi. La Bamba, la Noma, la bosi, la Mahera, la Mazi, la Awadi, la Piscine, la Noma. Eba na asante sana. Tupigie Natasha makofi jamani. Hii ndio ni chakula alikuwa anasema ni njala.